Imana ishimwe. Haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nanezerewe Imana iduhaye kano kanya ngo dusangire ijambo ry'Imana. Tuza kuganira ku ijambo nibaza ko ry'inkoramutima ku buzima bw'umukristo wese. Mu bisanzwe mu buzima bwacu hari ivyo duha agaciro n'ibindi wumva kumenga nta gaciro bifise, ariko kandi hari n'ivyo twirengagiza byari bikwiye kuba bifise agaciro kurusha ibindi byose. Icyo ushira imbere mu buzima bwawe nico kirongora ubuzima bwawe. Icyo uha agaciro nico usanga kiro kirarongora ubuzima bwawe. Nico gituma uno munsi tugomba kuganira ku ijambo rivuga ngo ni igiki kibirengeye mu buzima bwawe. Ni igiki kibirengeye mu buzima bwawe. Turasoma mu Bifilipi igice ca 3 kuva ku murongo wa 4 turagenda gushika ku murongo wa 16. Abifilipi igice ca 3 4 gushika kuri 16. Ni igiki kibirengeye mu buzima bwawe. Reka senga Imana. Mana, hishura ubugingo bwacu, uduhe kwinjira imbere muri twebwe, uduhe gushingura ibikwiye gushingurwa, ariko tukureke ushinge ibizima muri twebwe. Urakoze kuri Imana igira neza, nizigiye ku burongozi bwa muhemu wawe akorera mu mitima yacu twese. Ni mu izina rya Yesu nsenze. Amen. Badusomere 4 gushika kuri 6. Abifilipi 3 umurongo wa 4 gushika ku murongo wa 6. Naho jewe no kwishimiye ivy'umubiri, hogira uwundi wese yo kwiyumvira kwishimira ivy'umubiri no murusha. Hogira ushaka kwishimira ivy'umubiri, Paulo ariko abwira ab'Ifilipi, uwo shaka kwishimira ivy'umubiri no murusha. Nakebwe ku munsi ugira 8. Umviriza igituma numva ko no murusha. Nduwo mu bwoko bwa Isirayeli, nduwo mu muryango wa Benyamini, mu baheburayo ndi umuheburayo. Kuvyo gushimikira kuvyagezwe ndi umufarisayo. Kuvyishaka na hamishengero, kuvyukugororoka kuzanwa n'ivyagezwe nta wobonye icangaya. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Quant à la justice légale, irréprochable. Paulo ariko arereka ab'Ifilipi yuko hari ibituma abantu bamwe bishima, hari ivy'abaha agaciro, ariko bazana gutahura ngo hari ikibirengeye kirengeye ivyo twoshoboye gushiramwo ivyizigiro vyacu. Hari igishobora kuba kirengeye ivyo bintu vyose. Ngo twoshaka kwishimira ivy'umubiri, ndafise nanje ivyo no kwishimira. Ngo nakebwe ku munsi w'8. Ariko yerekana ingikogwa cakozwe kuri we. Umuyuda w'ukuri vyagaragarira mu kungene mu buryo bw'umubiri yakebwe. Uri circoncis yarishimira ko ari umuyuda wa vrai. Iki kitwereka yuko hari igihe abantu bishimira ivy'umubiri, bakishimira ibihera. Ati no kwishimiye ivyuko nanje ndi umuyuda, mva mu muryango wa Benyamini, mvyuka ku muheburayo, naje ndi umuheburayo. Hari byinshi ngaha ariko aratubwira yo kwishimiye, ariko avuga ngo mu nyuma nihavuga yuko ivyo byose atagaciro bifise. Bene data, iyi ni intambara umuntu ari mu isi yamamwo. Ariko Paulo harahandi avuga, mahansomere Abikorinto ba mbere gice c'9 umurongo wa 27. Aravuga kuri iyi ntambara yamamwo igihe cose ingene ashobora kuyinesha, kuko hama hari ikintu cama gishaka kuja hejuru
ngo kirongore ubuzima bwiwe. Havuga ngo Abikorino ba mbere igice c'icenda umurongo wa 27. kandi ndwanya umubiri wanje ngwanya mfata mpiri umubiri wanje nkawuhindura umuja. Nkawuhindura iki? Umuja. Fata mpiri umubiri wanje nkawuhindura umuja. Kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemewe. Kugira ngo ninamara gukora ibikorwa by'Imana nkigisha abandi, Imana niyandaba ntibone ko nanje ntemewe. Hari ico yakora. Kuko umubiri wiwe washaka kumuduza ngo umujane hejuru. Ngiyi intambara twamamwo. Bivanye n'ivyo wakoze, bivanye naho uri, bivanye naho wakuriye, bivanye n'ivyo waronse. Hari intambara ishaka kukubwira ngo uri iki kubera ufise iki. Paulo avuga ngo no kwishimira ko nakebwe noba niko nishimira ivy'umubiri. Ariho benshi bishimira umubiri. Hari abantu Imana yahaye ubwiza, mugana avuga nyene c'est relatif. Hari abantu Imana yahaye ubwiza babona yuko ari bwo bw'agaciro imbere y'ibintu byose. Ubwiza bukabatuma baja kure y'Imana aho kwegera Imana. Hari abantu Imana yahaye inguvu aho bumva ko bakomeye n'ibiti bo bishingura. Nakuze numva ngo sokuru wakubise ikofi inka ngo yakigwa hasi. Ngo nico gituma papa natwe atadushira kurushi kuko yarazi yuko dushobora kumererwa nabi. Ariko twarahanywe na mama. Aba mama muhane. Bibiliya iravuga ngo ntuyime umwana iki inkoni. Hari abantu bumva ko bafise inguvu, bafise inkomezi, aho bumva kumenga n'ibiti bo birandura. Ariko nashaka kukubwira yuko vyose birahera. Vyose birahera. Umugabo umwe w'ikigatanya afata uyundi mugabo muto aramuduza mu kubita ku gihome, aramubwira ati je urazi uwo ndiwe. Ati je urazi uwo ndiwe, uwo mwanya nyene no kuzimanganya. Wa mugabo adugijwe ku gihome aravuga ati mbabarira. Ati jewe ntunzi uwo ndiwe. Uwo mwanya nyene sinzi vyafashe ca kigatanya acagwa hasi. Ati ntabara. Sinzi ivyo yaragwaye, sinzi vyamufashe, ariko vyerekanye ngo ubuzima bwacu ni buto. Uwagiye kumutabariza, uwamwinjije mu muduga, uwamujanye kwa muganga ni wa wundi yavuga yuko ataca amaze. Ubuzima burahinduka. Wakwishimira inguvu, wakwishimira ubwiza. Nashaka kubwira inkuru nziza. Uzosaza. Kuwa Mungu heze nari kumwe n'umuntu, hanyuma yarambwiye ijambo runo munsi naribwiye madamu mbana yandagiyumvirako. Yarambwiye ati pastor, ati mbega urazi inkuru? Ati hari inkuru abantu benshi batazi. Ntaho niyihe? Arambwira ngo twese tuzopfa. Ndambwira ni none ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ngo umwanya tugifise twe dukwiye gukorera Imana kuko tuzopfa. Twe dukwiye umwanya Imana iduhaye inguvu, iduhaye ubwenge, iduhaye amagara, twe dukwiye kuyashira au service y'Imana kuko turibagira yuko turabarengana turabahita. Ati nico gituma nahisemo yuko ikintu cyose Imana inkominitse ngo nkore nkwiye kugikora kuko nzi neza yuko nzopfa. Nashaka kubwira inkuru yindi nziza, abantu beza n'abantu bakomeye n'abantu bahambaye muzosaza tuzopfa. Ariko ikisi cyo twari dukwiye kwishimira habanamba kuko birahinduka. Paulo arababwira ngo no kwishimiye yuko ndi umuyuda mva mu muryango. Ngiki kindi ca kabiri, bamwe barishimira inkomezi z'umubiri, abandi bakishimira ubwenge bafise, hari n'abandi bishimira imiryango bavamwo. Hari umwana twagendana yambwiye ati jewe ndanka cyane iyo dushitse mu muhana w'abantu bamwe. Ni kubera iki?
kuko ngo baca batangura kubaza ngo uruwo kwande, unanje nkaba mfise izina ritazwi mu gisagara, acamuga ndi wo kwa Berekimasi. Berekimasi wahe? Ati nkaca numva ndababaye cane, ariko nashanda kubwire ngo nabo bantu ntibavukanye amazina, kandi Imana ntiharura amazina, ntiraba umuryango uvukamwo. Umucunguzi wacu yavukiye he? Mu ruhongore rw'intama, ariko ntivyamubujije ku isi yose uno munsi imuhimbaza. Ntiyavukiye muri klinike, ntiyavukiye muri hopitale ikomakomeye, ntiyavukiye i Buraya canke muri za Amerika. Yavutse yumva amase, yumva intama n'inka, murazi akamoto kaho, ariko ntivyamubujije yuko ahindura isi n'imitima yacu yahindutse. Harabishimira imiryango bavamo, harabishimira aho bava, harabishimira izina bafise, ariko hamwe n'izina ufise ry'umuryango wawe, vyose birashobora kugutuma utigera ubona Imana. Wishimira iki? Ni igiki ufate ko kibirengeye mu buzima bwawe? Mu myaka iheze nagiye Kinshasa. Shitse Kinshasa ndinjira mu rusengero rumwe turi kumwe n'abandi, hanyuma ndabaza umwe mu bari bahari, ndamubaza nti Pastor kanaka wo mumenyera ahari, wo menyera ahari kugira ngo nje kumuraba. Umuntu arambwira ijambo nuno munsi ntiriramvamo. Arambwira ngo Pastor nde? Ndamubwira izina. Arambwira ati sindamubona. Ariko carambaza akabazo ngo est-ce que il a déjà sorti son nom? Ombega arasohora izina ryiwe? Nagize ikibazo. Bwa bundi ahantu nshitse bariko baharanira iki? Gusohora izina. Ntibitangaje mu ndirimbo zikomakomeye z'abakongomani wumva hamwe n'aho bavuga ngo papa pasteur na kandi urabirihira amahera. Urabirihira amahera kugira ngo indirimbo isohotse nimba ari ya Kofi akucishe mu izina. Tu sors ton nom. Uri kusohora izina ryawe. Iyo uguharanira izina ryawe ari byo ushira imbere, ikintu cyose gishaka kubuza ko izina ryawe risohoka uzogikuraho, n'icyaha uzogikora, kuko nico kirongora ubuzima bwawe. Ni igiki gifata ikibanza ca mbere mu buzima bwawe? Mbega ni izina? Ni izina ry'umuryango? Ni izina ry'ivyo ukora? N'ubuhinguzi? Ni ivyo wize? Naho waciye? Nabo muzinanye? Hari abantu batariko baravuga ngo bacishemo ko nari kumwe na generale, burya ejo naho kumwe nari kumwe na ministre ntuze twaganiriye ibi nibi. Ntavyo ariko aravuga, muga bashaka kukubwira ko yari kumwe n'abakomeye. Afise ikibazo afise ni ikihe? Ashaka kumenyekana. Ico sico gikuru, ariko imibiri yacu iradusunikira aho hantu. Nico gituma navuze ngo Paulo avuga ngo fata miri umubiri wanje nkawuhindura umuja, kugira ngo ninamara kuvuga ubutumwa nanje sinze mboneke ko nariko nironderera izina. Nimba nariko nironderera izina, ivyanje biragahera ngaha nyene, ntaco niteze mu bwami bw'ijuru. Hari n'abagira neza akabigira mugabo agashaka yuko bimenyekana uko biri kose kugira ngo bicemwo bimenyekane. Bibiliya imbwira ngo impembo yawe irihereye aho nyene, bihereye muri ayo makuru, ariko mu ijuru ntaco uronse. Nigiki kidrivinga, nigiki gitwara ubuzima bwawe, nigiki kikondwiza ubuzima bwawe, nigiki kirongora ubuzima bwawe. Benshi bararongorwa nuko bashaka kuba abanyacubahiro, abantu bubashwe. Nivyo, ariko naho urondera icubahiro utagihawe n'Imana, abantu barakugaya. Urarengana barakoma amashi, ariko warengana bakazomera. Bimaziki ko woshimwa n'abantu ariko Imana itakwemera. Impembo yawe iherera muri ayo mashi, ariko ijuru ntirikwemera.
ni igiki kirongora ubuzima bwawe? Iyo usuzumye ni igiki urota? Ndababara iyo ndiko ndumva abantu bamwe bavuga ngo ndashaka kuba umukristo w'umumiliyarderi. Nukuvuga ngo icy'ubukristo si cyo gikuru, igikuru ni igiki. Kandi inzira zose nzozicamo kugira ngo ushike kuri kuba umumiliyarderi. Hanyuma Bibiliya imbwira ngo wokunguka, byo kumarira iki kunguka ivyo mu isi vyose ariko ukabura ubugingo budashira? Wopfa umubura ivyo mu isi vyose ariko ukaba ufise ubugingo budashira? Vyo kumarira iki? Ni iki kirongora ubuzima bwawe? Ni iki wumva ijoro n'umutaga wumva urota ushaka kubona kubamwo? Siniko ndica indoto za bamwe, ariko ndiko ndipfuza yuko indoto zija ku murongo mwiza. Kuko indoto nyinshi zivuye mu bigumbagumba, mu bisantima, mu bintu vy'ibishobisho by'ivyo dushaka mugabo bihushanye n'ivyo Imana igomba. Hanyuma tugasha tubwira Imana ngo Mana ingo ubijemwo. Imana ntigendera kuri programme yawe, Imana igendera kuri programme yayo. Abenshi turavuga ngo Mana ibi nabiguhaye, nabiteguye, nahejeje, ingo ushire ku rukumo. Je t'invite, ingo uvyemeze, ingo babone ko ari wewe. Twabiteguranye? Imana ikubaza ati twabiteguranye? Nta kimwe, nta ruhara mfise mu byo uri kurambwira. Nari nkwiye kuvuga ngo Mana ungomba kwiki? Wipfuza iki ku buzima bwanje? Ni hehe uri kurampamagarira? Ndi ngaha musavyi wawe, gira ico umbwiye. Aho Imana izoshira ku rukumu naho abantu batazobimenya. Nashaka kukubwiza ukuri, Yohana Umubatizi ngo yabatiririza hehe? Mu bugaragwa. Abantu bava mu bisagara bakaja kumurondera mu bugaragwa. Kubera iki? Kuko Imana yashize mu rukumu. Ichi Imana ishize kw'igikumu, naho wowe uri mu bugaragwa irazi kukurondera, kukwiza umutima wawe. Ni igiki ushira imbere muri vyose? Ni igiki kiri au top y'ubuzima bwawe? Uno munsi tiko tuvugana ngo ni igiki kibirengeye mu buzima bwawe? Abandi barumva yuko idini avuze ngo kuvyerekeye ukugororoka kuvuye mu vyagezwe, je suis irréprochable, j'étais irréprochable. Ngovuga ngo mu vyerekeye ukugororoka kuvanye no gushitsa ivy'idini rimbwira ngo ntawo nkuyeko agasembwa. Aha naho hari ikibazo, kuko hari abenshi bumva bashaka kumenyekana canke kwemegwa n'Imana kubera idini canke gushitsa imigenzo y'idini. Nimba hari ikintu kiboha hano ku isi ni inkomezi z'idini. Idini rirakubuza kubona Imana. Idini rikubwira ngo urakwije, kuko 1 2 3 bijya vyose bitanu bitandatu wabikwijije, uri wa top, uremewe. Idini rikubwira ngo bikore gusa, ndagushingira intahe, ndakwemera, uruwemewe kuko winjira hariya cyangwa ukora biriya biragahera. Haro benshi bazirizwe n'idini, kuko abafarisayo batigeze babona Yesu kuko bari mu idini cyane. Hari ukubwira ati ntibikunda, ivyo bintu muvuga ntavyo nshobora kwemera, kuko kuva kuri sokuru na sokuruza bagendanye na kanaka, kandi twebwe ntituvirira idini. Ico nzi nuko Yesu ataje gutanguza idini, Yesu yaje guhamagara abizera. Idini ni gishobora kutuboha, kandi iyo ni umunyororo ukomeye, kuko benshi baragenda no ku rugezo rw'aho bumva umenga bobwira abantu ngo babe mu ishengero cyangwa mu idini ryabo, ariko ntibababwire Kristo. Biratandukanye guhamagara umuntu mu ishengero no guhamagarira umuntu kuri Kristo Yesu.
biragahera nimba duhamagara abantu ngo baze bicare baba abanyedini baca baba bikurusha uko bari bari imbere. Ariko iyo bahuye na Kristo, Kristo abahindura beza. Iyi tandukaniro rihari. Idini rero Paulo aravuga ngo nogishimiye kuko nari mfise n'ishaka ryo guhama ishengero kandi ivyo nakora numva ko ndi mukuri. Yagenda yica abantu bose batanguje ivyo yita umugumuko kuko bariko bizera uyundi mwami kandi hasanzwe hari umwami. Bakavuga bati abaroma bazotumara. Rero twebwe abafarisayo tudafashe iya mbere ngo tumate dushire hasi abo bantu bagumuka bariko bizera umugabo twabonye yavukiye Betelehemu akurira Nazareti, aba bantu dutegerezwa kubashira hasi. Yumva ko ariko akorera Imana ariko yariko akorera idini. Imana ntiyamwemera gushikaho ura n'Imana ikamugurura amaso ikamutahuza ikimugombako. Bene data, ni igiki kirongora ubuzima bwawe? Dusome ku murongo w'indwi gushaka ku murongo w'icenda. Ariko ivyahora bimbera inyungu ndavyiyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere ibintu vyose ndavyiyumvira ko ari ubuhombe ku bw'ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahomvye ibintu vyose ndavyiyumvira ko ari umwavu kugira ngo ndonke Kristo. Hallelujah. Kandi mboneke ko ndi muri we ntafise ukugoroka kwanje kumwe kuva mu vyagezwe ariko mfise kumwe kuzanwa no kwizera Kristo. Hallelujah. Niko kugoroka kuva ku Mana guhabwa uwizeye. Imana ishimwe. Twejeje kumva ikidakwiye kuba ikibirengeye mu buzima bwacu. Twejeje kumva ko ivyo twishimira mu mubiri ntibikwiye kuba ari byo birongora ubuzima bwacu. Ivyo twokwishimira mu miryango tuvamo sivyo twokwishimira. Ivyo twogira ikibirengeye. Idini tuvamo siryo rikwiye kuba ikibirengeye mu buzima bwacu. Ariko none Paulo abandanije avuga ngo ngiki rero igikwiye kuba ikibirengeye. Si bibiri, si bitatu, ni kimwe. Si bibiri, si bitatu. Si liste y'ibintu ngomba ndababwire ko vyose bifatanya mu kintu kimwe. Avuga ati ku murongo w'icenda ndibaza, ku murongo w'icenda. Murongo w'umunani mwumve. Eka mbere n'ibintu vyose ndavyiyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Shaka kugezaho ibindi vyose ndabibona ko biri hasi. Avuga ati ndanabishira hasi cane. Siko ndabishira hasi kuko numva nshaka kubishira hasi vyanka, ahubwo nuko biri hasi kuko natahuye ikibirengeye. Ikibirengeye nabonye ari ukumenya Kristo. Ayaya. Hallelujah. Ico nasanze ngo kiri hejuru y'ibintu vyose no kumenya Kristo. Kumenya Kristo ntibari kubavuga kumenya Kristo mu bwenge, ariko ariko bavuga kunywana na Kristo. Ikibirengeye no kunywana na Kristo, no kubanzi Kristo namuhaye ubugingo bwanje nawe akakira ubwanje, ivyanje n'ivyiwe bikavanga nkahinduka umuraganwa nawe, umuragwa n'Imana, nkahabwa amasezerano, nkarindwa kuko ndi umwana wayo, nkagirirwa neza kuko nacunguwe amaraso y'igiciro, nkemegwa kuko nakinguriwe ijuru, nkashobora guhura n'Imana kuko igihuzu kitanabuye, igihuzu gikingiye ahera catanabutse. Ngico ikibirengeye nuko mfise accès auprès du Père, mfise accès kwa data, nemerewe gushika kwa data. Hari abantu baravuga ngo nimbuzinanye na kanaka no gutuma wowe kanshikira kuko urumwishikira. Nashaka kubwira ngo wamenye Kristo akakumenya urumwishikira kwa data.
haleluya, urumwishikira. Nicyo gituma akubwira ngo ingo, kandi ngo icyo usenga, icyo usaba uzogikora, kuko urumwishikira. Igihuzu cyari gikingiriye ahera, ata muntu n'umwe yashikayo ngo umunsi Kristo apfa ku musaraba cyaratantabutse, kivuga ngo ubu kuva uno munsi biciye muri uwo Kristo shobora kwinjira ahera ahera. Iyo niyugaranye mu cyumba ndashobora kwinjira ahera ahera. Ntibisaba visa, ntibisaba rendezvous, umwanya uri wose, naho noba ndi ku kazi ndashobora kwinjira ahera ahera, kuko nahawe iteka, natewe iteka n'ugururirwa ahera ahera. Mbega umunezero, mbega ikibirengeye aricyo cyo kumenywa na Kristo. Hari bibabaje kuko Yesu aravuga ngo hari igihe azobwira bamwe ngo mva imbere sinigeze ngira iki, sinigeze ndakumenya. Azoba ari umubabaro, kuko azoba yabaye nk'abandi akora ibintu mugabo atigeze amenywa nawe. Ikibirengeye si bibiri, ni ukumenya Kristo. Ibyo rero ntibiva muri concentration. Gerageza umumenye. Je naragerageje kumumenya biranga, no. Ariko icyo dukora no gusaba Imana. Nicyo gituma ku murongo w'icumi mwumva avuga ngo, abandanya avuga ku murongo w'icumi avuga ngo ndagira iki, ngo ndamumenye, ndashaka kumumenya. Mu Gifaransa avuga ngo mon but est de le connaître. Ndashaka mwiyumvire gato. Ubwa mbere yaje kuvuga ngo ikibirengeye nasanze ari kumumenya, mugabo abandanije avuga ngo ndashaka. Mumva bihera, kumenya Yesu ntibihera. Uko bukeye uko bwije, uko wamubonye uno munsi arashobora kukwihishurira urukundo utigeze umenya ejo. Mbega witeze kumubona gute? Waramubonye nk'ugutabara mu ngwara, ariko nashaka kubwira ngo n'abapfuye arabazura. Waramubonye agukura hasi, abantu bose umenga nta numwe akubona, akagutera iteka. Ariko nashaka kukubwira ngo arashobora no kurenza ivyo, n'uruvyaro rwawe rwose akarugirira neza, kuko n'amasezerano yiwe ngo hari amasezerano ku ruvyaro rw'abagororotsi, ngo gushika kuri generasiyo y'igihumbi, ngo yabubana Imana irabazigama. Nicyo gituma hari imiryango myinshi abana bagenda babona imigisha babamwo bayinyereramwo, ntibamenye yuko ari abavyeyi babo. Umunsi uri izina baduhamagaye kuja gutorana kwa sokuru. Hanyuma yari yaransavye ngo mbe umwana wiwe, umva mvukana na papa. Hanyuma hageze gutorana turagenda, ivy'amatongo ntivyagenda neza, ntibagabura neza. Hanyuma sokuru arashavura, aragenda araryama yababaye nyene kuko bitagenze neza. Nanje shanamusanga mu cumba, ndamubwira nti soko, jewe entre ta sokuru yari yarabaye umuvuga butumwa, hari n'ishengero batubwiye yatanguje aha muri Rirare, kandi n'iryo shengero riracahari, yagiye nk'umumissionnaire. No kuvuga ngo ndiko ndanyerera buke buke mu mavuta yaje gikorwa ni shengero rya Anglikana. Hanyuma ndamusanga haryamye, ndamubwira nti sogo, mbabarire jewe sinje guharira mu by'amatongo, ibi ntavyo ndimo, ariko ndashaka ikintu kimwe, ndashaka gusaba umpeza. Abandi bari muri salo bariko baraganira, naye namusanze mu cumba, acarandaba nk'umuntu atangaye, acaravyuka atani nguvu nyinshi afise, aricara ku gitanda, naye ndapfukama, acashira ku ibiganza aransengera. Ivyo yambwiye sindabibabwira. Hanyuma camva muri ico cumba canigira muri salo, nicarana n'abandi batazi ivyo mejeje kuronka. Hanyuma dutashe ndabwira papa nti mwagiye mu matongo, mugabo jewe raba ivyanshitseko, nagize ibi nibi. Ngo yo, ngo we wabimenye waturuse.
hariho umugisha ku bantu bubaha Imana. Uruvyaro rwawe ruzogendera mu mugisha niwumva ko ikibirengeye ari ico kumenya Kristo. Nirihe tunga woshobora gusigira uruvyaro rwawe? Nirihe tunga? Hari ababigisha mu mashuri meza kandi ni vyiza, hari ababaha ivyo bashatse vyose, ariko ivyo akari ivyo bibica, nivyo bibica. Iyo utamenye kuba komunika ikibirengeye, mbega babonye iki kibirengeye mu buzima bwawe nk'umuvyeyi? Niki babonye kibirengeye mu buzima bwawe nk'umumama? Nukwambara neza, ni makiyaje, ni ugushayininga, ni ukuronka ibigezweho. Ivyo nivyo bizodriving, nivyo bizotwara abana bawe. Ariko urashobora guhindura ukabigisha kurondera Imana, ukabigisha kurondera amasengesho. Amasengesho ni ragi ritazokwigera hera. Iyo ubahaye ijambo ntibizokwigera riva muri bo. Ngo bwira, igisha umwana inzira zo kugororoka akiri muto, ngo niyo yakura ntazokwigera yivamo. Ni igiki kirongora ubuzima bwawe? Acavuga ingaruka zo kumenya Kristo ngizi zikurikira: kunywana na Kristo. Icambere, wemera, murongo w'icenda wavuze ngo yemera gutakaza ivyo Imana idaha agaciro. Ingaruka yo kunywana no kumenya Kristo nuko hariho ivyahora bifise akamaro, wumva kumenga nivyo vyafise agaciro kanini, bitaba gifise agaciro. Ushira hasi, wekarta, wigizayo, kuko atari byo bifise iya mbere. Paulo aravuga ngo ndabiravye ubu nsanga ari ordure, ni nk'umucafu, ariko imbere nabona ko ari byo by'agaciro. Ndafise umugenzi kuva tugikizwa, twakirijwe rimwe, kuva tugikizwa yari afise ambition canke indoto ikomeye yo kuba umujwera akomeye muri NBA. Twarakinda basket, mugabo wewe yaraturusha, yaragahebuza. Amaze kwakira Yesu, hari ikintu yanditse kuri Bibiliya yiwe hejuru, aravuga ngo la vocation change nos ambitions. Ico kintu naco cangumyemo, ngo umuhamagaro uhindura ivyipfuzo n'indoto twari dufise. Yari afise ico yipfuza kuba, ariko amaze kubona ikibirengeye ngo vyahinduye ubuzima bwiwe. Uno musi mu pastori mwiza arongoye mu gihugu c'amahanga, abazungu n'abari umwirabure nkanje. Mukumenga ntibishoboka, kandi bishoboka. Iyo Kristo yavyemeye birashoboka. Bene data, ni igiki kibirengeye mu buzima bwawe? Iyo utahuye ikibirengeye, hari ivya kera wumva bitakigira agaciro. Ica kabiri, iyo utahuye ikibirengeye arico kumenya Kristo, wemera ugutsindanishirizwa kudaturutse ku bikorwa, ariko guturutse mu kwizera Yesu. Iki ni kindi gikomeye. Iyo benshi bataramenya Kristo, barondera ukugororoka kuvuye mu bikorwa vyabo. Nimba ukugororoka kushobora kuva mu bikorwa vyacu, Kristo yaziye ubusa. Iyo yigumirayo akatubwira gusa ivyo dukora, hanyuma ntarinda apfa ku musaraba. Ariko icyamutumye apfa ku musaraba nuko bidashoboka ko dushobora kugororokera Imana kubw'ibikorwa vyacu vyiza. Ariko iyo duhindukije ivyiyumviro vyacu n'ivyizigiro vyacu, tukabishira muri uyo yabibambiwe, aho dushobora gutsindanishirizwa. Kuvuga ngo kwemegwa n'Imana bitavuye mu byo twakoze, ariko bivuye kuko twizeye uwakoze igikorwa cyo kuducungura. Nico gituma avuga ngo singendera, ngo murongo w'icenda, ngo nipfuza kuba muri we, kandi mboneke ko ndi muri we. Mboneke ko ndi muri we, ntafise ukugororoka kwanje. Gezaho, ntafise ukugororoka kwande. Mbega waruzi yuko hari ukugororoka kw'abantu? Hari ukugororoka kw'abantu, ariko kandi kuratandukanye no kugororoka kw'Imana.
ukugoroka kw'abantu kumeze gute? Uvuga ngo ujya n'umupfasoni, ujya muntu n'umupfasoni, ariko kandi nyamuntu nyene ahatabona abantu akora ibara. Ukugoroka kw'abantu kumbwira ngo mvuge buke, ariko mu mutima mvugira hejuru. Avuga ngo mvuga amajambo afise tunuri nziza y'imbabarira amatwi, ariko indani muri jewe ndiko ndashwara, ndiko ndatukana. Hari ukugororoka kw'abantu, hari ukugororoka kuvuga ngo niwagira ibi ukagira nibi vy'ukuri uzobura umuntu ameze neza, ariko isoko ari wo mutima utatunganywe, udakijijwe n'ubusa. Avuga rero Paulo ngo nipfuza kuboneka nafise ukugororoka kwanje, ariko kumwe kuva ku vyagezwe. Ukugororoka kwanje kuva ku vyagezwe, usanga kuva ku vyagezwe koriki rekiki giriki, ariko mfise kumwe kuzanwa no kwizera Kristo. Ariko nipfuza kuboneka mfise ukugororoka kuva mu kwizera Kristo Yesu. Niko kugoroka kuva ku Mana. Uko niko kuva ku Mana. Guhabwa uwizera. Abizeye haleluya. Abizeye haleluya. Imana ihabwa icubahiro kuko kugororoka kwacu kutava mu byo twakoze. Urashobora gukora ibintu vyiza ariko umuriro ukakurindira, kandi ntubura gusha uzosha. Ariko kugororoka guhimbara Imana nuko ivyizigiro vyawe ubishira muri Kristo Yesu. Niko ariko aravuga ati ingaruka yo kumenya Kristo ntahura yo kugororoka kwanje atariko gufisa agaciro, ariko gufisa agaciro akugororoka guturuka mu kwizera Kristo Yesu. Umurongo w'icumi utwereka ico ashishikara guharanira. Aharanira iki? Umurongo w'icumi ngo ndamumenye, ndashaka kumumenya, naho vyitwa ko namumenye, ndashaka kubandanya nywana nawe, ndamumenye. Menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe, menye ubushobozi bwo kuzuka kwiwe, ugufatanya nawe imibabaro yiwe, ishushanywe n'urupfu rwiwe. Hari ibintu ashishikara guharanira. Icambere kumenya Kristo si gikorwa kiba rimwe, si kumwe batwigisha muri histoire ngo yavutse aha n'aha hanyuma yakoze ibi n'ibi hama tukayifata mu mutwe kugira tubiboroke, ariko nukunywana nawe. Kumenya Kristo nukumenya n'ubushobozi bwiwe. Haleluya. N'umunyabushobozi, kumenya ubushobozi bwiwe, kumenya kwemera kandi no kubabazwa kubwiwe. Iki kiva mu kumenya Kristo. Ntushobora kwemera gutukwa, kubabazwa, kurenganywa, uhogwa yuko uri umukristo. Ntushobora kwemera kubicamwo atari uko wamenye uwo wizeye. Ikigutuma ushobora guca aho hantu nuko wamenye uwo wizeye. Iyo ukigendera mu mubiri utaramenya uwaguhamagaye n'uwo wizeye, urakura. Bamwe bavuga ngo bambaye ikoti y'agakiza, bakura ikoti bagashirana mu ngumu bagaharira. Ariko nashaka kubwira ngo uwo twizeye avuga ngo nimba baranyase mwebwe bazobakunda. Kweki none dushaka kwemerwa no gukundwa na bose, iyo ni danger. Nico gituma hacuca twinjira mu cyo bita compromis, ukwivanga kuva mu kudashaka kubabaza bariya, ariko kandi n'Imana sishaka kuyibabaza. None ngirente reka basi nkore ivyaba bashaka, ariko kandi n'ivy'Imana igomba nzogerageza kubikora. Ntibikunda. Nico gituma Yesu avuga ngo ushaka kunkwirikira vy'ukuri ni yiyanke, yikorera umusaraba wiwe ankwirikire. Ushaka kunkwirikira azohamwa. Nimba barampamye namwe bazobahama. Karibu mwihamwa. Hari abariko barambwira mu mitima ngo genda we wenyene, ariko ushaka gukurikira Kristo vy'ukuri
ari uko yamumenye igihe hageze mu bihe bigoye yizera ko uwo yizeye amuha inguvu zo guca aho hantu, aramushoboza, amwibutsa kandi ibyo amubikiye, amwibutsa amasezerano afise, amwibutsa urukundo rwiwe. Urukundo rw'Imana ruragaragarira no mu bihe bigoye, no mu bihe byo guhamwa. Urukundo rw'Imana ruguma ruhari, iragukunda. Si uko uri guca mu bihe bigoye, ariko ibihe bigoye bigutuma ahubwo ushobora kuguruka amaso ukabona Imana uruhande utigeze uyimenya. Haleluya. Ni ukuvuga ngo amenye Kristo, icyo ashishikara guharanira ni ukwemera kubabazwa kubwiwe. Icya gatatu, gushushanywa n'urupfu rwiwe. Mu rupfu, gushushanya n'urupfu rwiwe kuri kameremere kacu. Nimba Kristo yarapfuye, natwe duhamagarira gupfa. Gupfa hehe? Muri kameremere k'umubiri. Kameremere k'umubiri igihe katarapfa, birakugora gushobora guhimbaza Imana. Nicyo gituma uko bukeye uko bwije duhamagarirwa yuko Imana igenda irica kameremere kacu, kugira ngo ugukunda Imana, ukubaha Imana biduge mu bugingo bwacu. Umurongo wa 12 na 14 nicyo nashaka guhereza ko ngo ngiki rero icyo akora. Icyo akora kugira ngo ashike kuri izo ntumbero ni giki? Nibaza ko natwe dushobora kudufasha kugira ngo dushike kuri iyi ntumbero yo kumenya no kunywana na Kristo. Bumvirize icyo akora. 12:14. Sukugira ngo mejeje kugihabwa. Ukuvuga ngo narakwije. Burya rero uvuga ngo narashitse, ngo byararangiye, abari mwirinde muri danger. Ariko hari icyo akora. Umvirize icyo akora. Canye ngo mejeje gutunganywa rwose. Oh yeah. Ariko ndabandanya kugira ngo mbone gufata kimwe cyatumye nanje ubwanje mfatwa na Kristo Yesu. Ndabandanya kugira ngo mfate kimwe cyatumye nanje mfatwa na Kristo. Bene data, ubwanje sinibwira yuko maze kugifata. Simaze gufata byose. Ariko icyo nkora ni iki kimwe gusa. Ni nkora ikintu kimwe. Nibagira ibiri inyuma nkashishikara ibiri imbere. Nibagira ibiri inyuma nkashishikara ku biri imbere. Ndakovya, ndiruka gushikaho dutanguranirwa, gushikaho nzoshika kuri wa muhamagaro, kumera y'umuhamagaro w'Imana, kumera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu kuja mu ijuru. Ayaya. Simvuga ngo narakwije, simvuga ngo narashitse, simvuga ngo byararangiye, ariko ndashishikara. Akoresha imvugo igaragaza ibintu bitatu. Icya mbere ngo ndagenda, je cours pour saisir. Ndiruka kugira ngo mfate icyatumye nanje mfatwa muri Kristo Yesu. Ntatambuka gusa, aragera no ku rugezo rwaho yiruka, kuko arakeneye gushishikara mumenya kurusha. Ivyo nivyo yatubwiye ngo bituma kugira ngo abishikeko ngo yibagira ibiri inyuma. Bene data, hariho byinshi byabaye inyuma. Hariho byinshi byabaye inyuma mu byo twarenganye. Umugwanizi ashaka kukubuza gutera imbere akwibutsa kahise, kandi ntakwibutsa keza, yama kwibutsa kabi. Nawe uravuga ngo uri umuntu w'Imana, aho urinjira mu ishengero, aho uravuga ko woshobora kuvuga Yesu ngo ahubwo akwibutse yo hava guhamagara. Ayo n'amajwi ya Satani. Bamwe bagaca batangura kumva yuko ntibabereye, ntibakwiye, bikababuza gushika mu by'Imana bagombamo. Inkuru yindi ndakuzaniye. Satani yakwibutse ibyaheze, ahubwo wowe mubwira uti ibyawe nibyo byarangiye, jewe ibyanje biracari imbere. Ibyawe byararangiye, naho wo kwihana ntuharigwa, ariko ibyanje biri imbere. Nicyo gituma ntumpamagarire gusubira kuraba inyuma, ariko nshishikara ndaba imbere, kuko ahari umuhamagaro wanje ukubana na Kristo ni imbere. Abafise amaretroviseur manini muyagabanye.
kuko retroviseur iguhereka inyuma ntikwereka ngo urabe inyuma wa muri kuja inyuma ariko ikwereka ngo ukwite kwa kajisho mugabo wikwibutsa kuri kuja imbere biguhe gushima ivyo Imana yagukoreye mugabo ntibiguhe guhindukira usubira inyuma. Haleluya. Umurongo wa 15 umvirize 15 havuga ngo nuko abatunganijwe uko tungana twiyumvire dutyo, twese twiyumvire gutyo, kandi namba hari ico mwiyumvira ukundi Imana izokibahishurira naco. Twizera Imana kwizohishura ufise ikibazo muri uko gutahura ica ico kumenya Kristo. Umurongo wa 16 mugabo rero ukuri dushitsemwo kuba ariko tugenderamo. Amen. Imana ibahezagire ukuri umaze kumenya abari kugenderamo. Hari kibazo ufise saba Imana iguhishurire ikibirengeye gikwiye kuba ku buzima bwawe. Mbega ni igiki cafashe iya mbere mu buzima bwawe? N'abagenzi, n'abavyeyi, n'umwana, n'amagara ufise, n'ubwenge ufise, n'umuryango uvamwo, nibiki? Ivyo vyose ntibifise agaciro. Ariko Imana yegurura amaso yacu ubona ikibirengeye ko ari ico kumenya Kristo. Abamumenye mushishikare muri ico ciyumviro. Haba ngo ukuri ugezemwo abari kugenderamo. Natwe twese mudushishikare gushishikara turondera kumenya ikibirengeye ari ico kumenya Kristo. Reka nsenga Imana. Muri umwanya mwiza w'amasengesho naho umwe wese yiyumvira ni igiki kiri ku ngoma mu buzima bwiwe, ni igiki kirongora ubuzima bwiwe. Wicaye, ugenda, uryamye, hari ikintu kidomina ubuzima bwawe. Mbega wumvise kiri mu mugwi bibikwiye kuba biruta ibindi byose mu buzima bwawe. Niba wumva ko hari ikibazo ufise, Imana iri hafi yawe ngo yibwire uti mbabarira, aha hantu numva ndiko nkwegwa n'ikintu kidakwiye kuba icambere mu buzima bwanje. Aha ndatsindwa, ariko nje imbere yawe kuko udatsindaho, wuzuye ubuntu n'imbabazi, umbabarire. Uhindukize ukubona kwanje, unyigishe kukubona ukundi. Ugurura amaso yanje, mpishurira kugira neza kwawe. Shiramo inyota yawe yo kukurondera, kukumenya. Kumera guheba ivyo numva ko vyo mpaye agaciro ariko atagaciro bifise. Kuzinukwa ivyo nawe udakunda. Munezero w'ibikunezereza. Mahoro aruta uko yomenywa n'umuntu wese. Azashibamira imitima yanje, umutima wanje n'ivyiyumviro vyanje muri wewe Kristo Yesu. Amaso yo kubona uriwe, maze mpumurizwe no mu mutima, kuko Mana uri nkuru. Amaso yo kubona uriwe, amaso yo kubona uriwe, maze mpumurizwe n'umutima. Umuremwa akamenyero, umuremwa k'icuri no k'icuri, uko Mana
nibaza ko nkuzi nibaza ko nkuzi nasanze urengeye icyo nibwira ko Mana uri inkuru uti n'amajuru niyo kwigwamo icuri ko Mana uri inkuru nibaza ko nkuzi Mana nibaza ko nkuzi nasanze urengeye icyo nibwira uko Mana uri uti ntakihari cyo ntandukanya nawe ntakihari cyo nkura mu rukundo wangu nta rupfu nta buzi ibyo ndabizi neza haleluya uri inkuru uti ntakihari cyo ntandukanya nawe ntakihari cyo nkura mu rukundo wankunze Mana cyo nkura mu rukundo wankunze nta rupfu nta buzima ibyo ndabizi neza Mana uri inkuru Igiki kiruta bwawe n'igiki kiri hejuru ibintu byose mu buzima bwawe n'igiki kidakwiye gufata iya mbere mu buzima bwawe ubwira iki Imana ku byerekeye ubuzima bwawe iki kwifuza ko nukimenya Pawulo ati ndashaka kumumenya niwe soko y'ubugingo budashira niwe mahoro y'abizera niwe bugingo budashira nya Kristo n'ivyicuzwa Mwami Mana tuje imbere yawe rabosa turaguhaye icubahiro Mana turagushima kugira neza kwawe kwama ibihe bidashira ndasaba ngo wugurure amaso yacu Mana utwereke ubuto bwacu ariko utwereke ubukuru bwawe tumenye icuri tumenye ububasha bwawe ubwiza bwawe urukundo rwawe ugurura amaso yacu tukwihweze turashaka kunywana nawe turashaka kumenya Mana watumenye kera twugurura amaso tukumenye tukwizere tuguha ubugingo bwacu uri Imana igira neza uhabwa icubahiro Mwami izina ryawe rishigwe hejuru ndasengeye wowe wese yumvise rino jambo Mana utwigishe gushira imbere akindi kirengeye ibindi byose arico cyo kumenya urakoze ku ijambo waduhaye urakoze kandi kuherekeza ijambo ryawe n'ububasha bukiza ubohora bwuzuza izina ubu n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu dusenga amen.